Ndasubiriye kubipfuriza umunsi w'Imana mwiza mwebabanye tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri ino mbonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri ino mbonesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru yo muri iki gitondo yo kuri uyu munsi w'Imana, n'amakuru atandukanye, n'amakuru ari buze kwibanda ku nkuru zitandukanye, amakuru abanyagihugu muba mwanyegejwe haba mu nkino, mwiperereza, muri politike, mu gace k'akazi na muntu, mu ndero ndetse n'andi menshi cyane abari ko ravugwa ngaha mu makungu. Ayo yose rero muba mwanyegejwe imbonesha kuri yanyu imwe rudende ibashikirayo ikayabatorokaniriza ku buryo bw'idonido. Ndabahaye kaze rero mu makuru yacu yo kuri uyu munsi w'Imana, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turanyarukira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo kuri ubu ngubu agaragaje ikete yoba yarahawe n'umuhisi Pierre Nkurunziza, ikaba rero ngo ari ikete isigura ko Evariste Ndayishimiye atazokongera kwitoza mu kiringo mu matora yimirije nyene ngo yo kurongora Uburundi nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ni kete rero ryari rimaze imyaka itari mike kuva aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza aryamiye ukuboko kw'abagabo. Amakuru duhawe n'amasoko yacu avuga ko uyu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yagaragaje iri kete asigura ko ngo yoba yararihawe na Pierre Nkurunziza mbere yuko yitaba Imana. Iri kete rero ririmo ingingo nkuru zitandukanye na cane ndetse ngo hakaba harimo amabanga ajanye no kurongora ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma yuko rero uyu mutama Pierre Nkurunziza ajyamiye ukuboko kw'abagabo, yasize rero asigiye ikete ngo rigaragaza ibiringo Evariste Ndayishimiye azorongora Uburundi. Igiteye ubwoba gusumvya ibindi nuko ngo iri kete ryoba ririmo imbere ngo nuwoba yaragize uruhara rukomeye mu rupfu rw'umutama Pierre Nkurunziza. Ni inkuru rero itangaje cyane, ni inkuru iteye ubwoba. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu rero hagaragaye uzosubirira Evariste Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko biri mu irikete uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yasigiwe n'umukuru w'igihugu n'uwari nyene umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza mbere yuko yitaba Imana. Turaza kugaruka ko mu makuru ku buryo bw'idonido y'ukungene ibi bintu vyoba bihagaze ndetse n'idonido ry'irikete. Munabizi neza ko nyuma yuko umunyamabanga mbere yuko uyu mukuru w'igihugu c'u Burundi wari umukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza aryamira ukuboko kw'abagabo, harabanje kuba ikudeta. Iyi kudeta yabaye mu mwaka wa 2015, aho rero iyi kudeta yari yatewe na Niyombare. Bikavuga ko rero yari yagize uruhara muri iyi kudeta kugira ahirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Ico gihe rero harabaye amajambo ndetse abanyagihugu batandukanye barahungira mu bihugu bitandukanye harimo n'u Rwanda. Wari perezida w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza nawe muri iyo minsi yabanje guhunga. Nyuma yaho rero aza gusubira mu gihugu ciwe c'u Burundi, abandanya arongora igihugu c'u Burundi. Makuru rero yashyizwe ahagaragara n'imbonesha kuri ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye, ndetse n'irikete ryasohowe n'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo avuga ko ngo Evariste Ndayishimiye yoba yaragize uruhara rukomeye mwipfa ry'uyu mutama Pierre Nkurunziza ariwe wari urongoye Uburundi. Ni ikete rero riteye ubwoba perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero hatangajwe uzosubirira Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye arahagaritswe ngo ntazorongora ikindi kiringo Uburundi. Miyani makuru kandi turaza kurabira hamwe ukungene mu Burundi bihagaze Miss Burundi 2023, akaba ari nawe ngo nyene Miss Burundi 2024, akaba ari rero ari reri Kahele Ndayizeye akaba rero nyene ngo kuri ubu ngubu yoba ariwe mukobwa n'ubu ngubu ariko araramutswa Uburundi muri Miss Burundi.
Uyu mwigeme rero avuka mu ntara ya Bubanza, akaba rero yatsinze afise umugambi wo guteza imbere umwigeme w'umurundikazi biciye mu kumenyekanisha ibikorwa vyiwe. Muri uwo mugambi rero niho habaye igikorwa c'imurikagurisha bise kuboko kurema. Hari ico muyaga, hari ico mwoba mbega mumutekerezaho nk'abarundi ndetse n'abarundikazi. Miss Lely Karen Ndayizeye akaba ari we wa nyuma yatowe mu bamisi bahiganiwe nyene iri higanwa rigitegurwa na SS Enterprise y'umugwizatunga Suleiman yahavuye abiheba bigatangura gutegurwa n'ishirahamwe Ingo Magazine ry'umunyamugambi Rosa Kamariza. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi turabire hamwe ukungene ngaha mu mutekano wo wahagaze mu karere k'ibiyaga binini. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo umutekano urabandanya gutosekare. Muri iki gitondo cyo kuri uyu w'Imana imigwano irahatanguye, n'imigwano yatanguye mu guhera mu rukerera ku isaha zishika isa 10 zo mu gatondo yo kuri uyu munsi w'Imana rero aho mugwi witwaje urugwanco wa M23 wahanganaga n'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC. Urugamba rero rwariko rurabera muri Kivu y'ubumanuko muri Uvira. Amakuru rero duhawe n'amasoko yacu ngaho nyene muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, n'imigwano rero yasakiranyije izi mpande zombi, gusa bigaragara ko ngo umugwi wa M23 wari ukataje ku rugamba rw'imirwano. Cane rero bikavuga ko ngo kuri ubu ngubu wamaze gukubita icuro igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, ndetse ngo caje no guturugamba kigahunga. Nyuma yaho rero igisoda c'u Burundi FDNB atagufina ngo cyaciye kibandanya ku rugamba maze ngo yisubizayo uyu mugwi witwaje urugwanco M23. Igisoda c'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kibandanya canika amateka ntangire, na cane ko no mu minsi iheze cyasiguye ukungene cyakubise umugwa M23 izuba riva. Makuru twahawe n'amasoko yacu kandi abegereye mu gisoda c'u Burundi FDNB adushikiriza ko ngo ubwo intara ya Bukavu yafatwaga igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cari cahunze urugamba. Igisoda ca leta y'u Burundi FDNB kivuga ko ngo aco casigaye ku rugamba kigahangana n'uyu mugwi witwaje urugwanisho wa M23, ndetse nyuma yaho ngo kikaza no kunesha ugasubira inyuma. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harabarirwa abasoda b'u Burundi benshi cyane bagiye gufasha igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo guhangana n'umugwi witwaje urugwanisho M23. Iyi ni ingingo yafashwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kohereza abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rwego rwo gufasha Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kagarukana amahoro mu bice bitandukanye uyu mugwi wa M23 utera wigarurira. Umugwi wa M23 uramaze gufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu minsi iheze uyu mugwi wa M23 ukaba warafashe ikibuga c'indege ca Goma. Si cyo nyene rero kuko wanaje gufata ikibuga c'indege ca Kavumu uca wigarurira intara ya Bukavu. Mu minsi iheze rero kandi kwigenekerezo rya 27 Ruhuma 2025 kuri uyu wa kane nyene wo ku kwezi guheze, ubwo umugwi wa M23 wagirishaga inama yari yabahuje n'abanyagihugu bo muri iyi ntara ya Bukavu. Bivuga ko rero hari amagerenade yahaterewe, gusa ico gihe nyene ngo hakaba cari igikorwa cyo gushira ko abayobozi bashasha barongora iyi ntaya bari kuba bagenwe n'umugwi witwaje urugwanisho M23 kuva mu mpera z'umwaka wa 2021. Umugwi wa M23 wakongera kwadukana ingwano, abatari bakeya mu banyagihugu ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baramaze guhunga igihugu ca Kongo berekeza mu bihugu bitandukanye, ndetse na cane abenshi bakaba barayihungiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi.
M23 rero ibandanya ku rugamba rw'imirwano ndetse ikanasigura ko itazokwigera ihagarara mu gihe perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo atakwemera kujya mu biganiro ngo harabwe ukungene umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wakongerezwa. Abandanya bakurikiranira hafi iby'urugamba rubera muri Kongo bavuga ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo mu gihe atarabasha gufata mu minwe ikibazo cy'umutekano muke uri mu museruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, intambara itazohera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero ndabashimire mwabanyi twabanaga mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri mboneshwa yanyu mugura cyane ya Isange TV. Reka kandi ndabipfurize umunsi w'Imana mwiza mwese mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro mushikirizwa n'imboneshwa yanyu mugura cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka rero dusozerere amakuru yacu yo kuri umunsi w'Imana ngaha mwije gitondo, turaza gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko amakuru tuza kuba twahawe n'imboneshwa zacu ziyo zagiye ijya nino mu mpinga itandukanye kudutorokaniza amakuru yacu ku buryo bw'idonido.